Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri ubu munsi wa gatanu igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu makungu ya kure ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira umuryango wa General Bunyoni watswe uburenganzira bwo gutoza amafaranga y'amazu upangishije kuva General Guillaume Bunyoni ahagaritswe amatungo yiwe agafatwa n'ubutungane amakonte ya Bunyoni n'umukenyezi wiwe ya sente niyo nkuru yose yarafashwe umuryango wa General Guillaume Bunyoni wari usigaye ubeshejweho n'amafaranga utoza ku mpangu uwo muryango upangishije mu Kabondo ndetse no mu Kinindo be n'ayandi ava mu ivuriro rya General Bunyoni riri ku Muzinda ivyo vyose navyo nyene vyarahagaritswe muri ino ndwi Parquet General de la République iherutse gusinyisha abapangayi ba General Bunyoni bari mu mpangu zitatu ziri mu Kabondo abandi mu mpangu zine ziri mu Kinindo amasezerano mashasha abategeka kuriha amafaranga yo gupanga izo nzu kuri konti ya Parquet iri mu banki nkuru y'igihugu BRB iryo tegeko ryahawe kandi ivuriro rya Bunyoni riri ku Muzinda mu ntara ya Bubanza kugeza ubu umuryango wa Bunyoni wari ufise umuntu ajejwe gukurikirana izo mpangu n'iryo vuriro akaba ari we atora amafaranga akayashira umukenyezi wa General Bunyoni ibi bikozwe mu gihe urubanza rwa General Bunyoni rutaranasomwa ngo sentare yemeze ko Bunyoni yagiriye ivyaha yarezwe na Parquet bikozwe na Parquet kandi urubanza ruri mu minwe y'abacamanza ni ikimenyetso ko urubanza rwaciwe imbere y'uko abacamanza banarwumviriza ishure ryananiye abanyapolitike mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2013 igihe umurwi CNTB wasohora umuryango wa Justin Nyakabeto mu Ngagara hari ijambo nabwiye abategetsi ba CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2019 igihe ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwariko burafata amazu yabo bwagirije ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 iryo jambo nararisubiyemwo amazu yacu yarafashwe hatanu urubanza rwari bwashingishwe muri sentare General Guillaume Bunyoni yari mu bafata izi ngingo zo kutunyaga amatungo atakinya atakwiyumvira kazoza k'imiryango hatanu kurindira ko habaho imanza ubutegetsi bwari bwumva ko ikiburaje ishinga hari ukudukomesha General Guillaume Bunyoni yari mu bumva ko kudukorera ivyo ari nko kutwereka ko ubutegetsi bukomeye nagize nti mwabategetsi mwe ba CNDD-FDD mwabihangange vy'abagenerale muriko murihenda cane uburenganzira bwo gutunga ivyawe bugatunganirwa droit de la propriété n'uburenganzira bukomeye mudakwiriye kuza murahungabanya uko mushatse muriko muratunyaga ariko mubikora mwibagiye ko hari mwebwe mutunze vyinshi ubu burenganzira nimwabwica intwaro yose ikama ishobora kunyaga abo yanka ni mwebwe ba mbere muzohahombera uko mutunyaze ivyacu ku gikenye niko namwe muzonyagwa ivyanyu ku gikenye mwari mukwiriye kubaka ubutungane bwubahiriza amatungo y'umuntu kurusha ubutungane buyahungabanya ndiko ndavuga aya majambo niswe umwansi w'igihugu yamavuga ibintu bibi ngibi ivyo navuze bihereye kuri Mutarama ngibi ivyo navuze bihereye kuri Mutama wa kabiri wari igihangange gikuru havuye Nkurunziza uyu munsi ni Bunyoni ejo ni Ndayishimiye mu Burundi bw'uno munsi umuntu ariko ariha amazu n'amatongo ku rugero ruteye ubwoba ni Perezida Ndayishimiye agifise inguvu arabikora bose bakanuma mbere hamwe bakamukomera amashi iyo ariko aratwereka amahegitari y'amatongo n'amararo afise mu gihugu cose
aragura amazu agerekeranye abarundi bakigira abatabibona. Reveriyano Ndikuriyo, Prime Niyongabo, Gervain Ndirakobuca nibo bakurikira mu butegetsi bafise amatongo y'umurengera, murigarurira bimwe mu bisata by'ubutunzi kugeza n'aho muja gusita umunyagihugu mutoya, abarundi bakigira abatabizi. Mubona abarundi banumye mukibaza ko batabibona ivyo muriko murarundarundanya. Umugani wa Pastori Denise Nkurunziza. Iyi nzigo mwubakira ko politike izobagarukako. Uku munyaze General Alain Guillaume Bunyoni niko namwe bizogenda. Ntimumunyaze ngo mushaka gukosora amakosa mukora mwese, mubikoze ngo mumukomeshe mumwereke ko asigaye ari ubusa. Ibyo yakoze nivyo namwe mubandanije. Nk'uko nabivuze imbere, maze Bunyoni akambonamwo ubusa gikomeye, namwebwe niko bizogenda umunsi izo nguvu zabavuyeko. Ni ikibazo c'umwanya gusa. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu Burundi hari icaha gishasha, abatondera igitoro bacafuza igihugu. Nta kintu coroshe mu Burundi nko kwitwa umwansi w'igihugu. Kuva mu ndwi iheze harafashwe amategeko adasanzwe. Kuva ubu kirazira kuja gutondera igitoro kuri za sitasiyo. Aho ni mu gihe hari imodoka zahora zirara ku bunywero bw'igitoro mu kurindira ko coboneka zikaronka. Ubu imodoka isanzwe kuri sitasiyo irindiriye igitoro bayitoza amande, aho naho batayikuyeko imparati yayo. Amategeko mashasha ava mu gipolisi avuga ko kizira kuja ku bunywero bw'ibitoro udafise amakuru ko cabonetse. Ayo mategeko akaba avuga kandi ko kizira gukura imodoka muhira udafise igitoro kigusubiza inyuma. Aho ngo ni ukugira imodoka ntihave ikamira mu nzira ngo ice ihaguma. Gutonda imirongo bicafuza igihugu. Insiguro y'ayo mategeko y'akataraboneka ngo nuko imirongo y'imiduga itondeye igitoro icafuza ishusho y'Uburundi. Ubu rero umuntu atondeye igitoro aba acafuje Uburundi kandi aba ahindutse umwansi w'igihugu. Ni ukumwivuna. Aho leta itagishoboye gutanga ivyankenerwa mu Burundi yokwemanze ko iriko irica igihugu, irahindukije amakosa. Uwurondera igitoro niwe mubi. Biratangaje ingene abatwara Uburundi batora umuti w'ibibazo. Batanguye bagiriza amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu ko yonona ishusho y'Uburundi, mu kuvuga abicwa, abanyuruzwa, abahohoterwa, abapfungiwe ubusa. Kubw'abategetsi ikosa si ukunyuruza abantu bakaburwa irengero, ikosa ni ukwerekana ko hari abantu banyuruzwa. Ikosa si ugupfungira abantu ubusa, ikosa ni ukwerekana ko hari abapfungiwe ubusa. Ubu naho biratandukiriye igitoro. Ikibi si uko igitoro kibura mu Burundi, ikibi ni ukukirondera, kuvyerekana no kuvuga ko cabuze. Ejo kumbure icaha kizoba ico gutondera isukari, ibisi, amakara ndetse n'ibindi. Ejo kumbure icaha kizoba ico gutondera isukari, ibisi, amakara ndetse n'ibindi. Ikibi ni ukuvuga ko intwaro inaniwe gutunganiriza abarundi. Ikibi si ugusonza. Ikibi mu Burundi ni ukuvuga ko ushonje. Ikibi si uko abategetsi ari abasuma bigungira ko ivyokijije abarundi. Ikibi ni ukubivuga. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.